duhejeje kubashikiriza ikiganiro cerekeye ingene amatora yabaye mu myaka 60 abashizwe imbere baciye bagandagurwa. Twahereye kuri Rwagasore umuganwa, umwana wa Mwambutsa Banyiricenge yagwaniye kwikukira, ataronse amahirwe yo kuronka umwanya wo kurobona ibirori byo kwikukira. Yaciye agandagurwa itariki 13 kwezi kw'icumi 1961. Amatora yabaye hari abanyamahanga kubera babona ko hari injyane ziri muri politike. Mu Burundi ico gihe havugwa abifuza kwikukira n'abandi bavuga bati ntiharagera. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU risharungika abahinga baza guhagararira ayo matora. Haje abantu batatu, umwe wo muri Irani Rehma, uwundi aturuka muri Togo Gassou, uwundi aturuka muri Haiti Dorsainville. Abo bantu bakoze akazi kadasanzwe kugira amatora ashoboke. Mu bibazo mwabajije no mu kiganiro nashikirije naberetse ko habaye amatora yo 1965 aho abatowe benshi bari abahutu, haba mu nama nshingamateka, haba mu nama nkenguzamateka, kandi bari mu mboneza za mbere z'umugambi w'Iprona. Mwabonye ko mu 1965 nka bose bishwe kubera havuzwe ikibazo cyo gutembagaza ubutegetsi. Umwami agahunga, umushikiranganji wa mbere agakomereka kwivuza mu Bubiligi, igihugu cyagisigara mu minwe ya kapitene Michel Bicombero yarashinzwe igisoda. Hanyuma mwibuke ko warashinzwe ikijandarume yitwa komanda Antoine Serukwavu, urashinzwe ubutungane ico gihe mbere yuko bihinduka yari Joseph Bukera, uwo yasubiriwe n'umugabo muzi avuga cyane mu kahise ku Burundi yitwa Artemon Simbananiye mu gisata c'ubutungane. Abo bantu rero bishwe mu myaka ya 1935 cyane mu kw'icumi, bavuze yuko hagira habe itembagazwa y'ubutegetsi. Bahereye ku batowe bose b'abahutu bo mu ntara zose, bahereye ku biro by'inama nshingamateka, ku biro by'inama nkenguzamateka, hanyuma barabagandagura. Baja mu basirikare b'abahutu, bajandare b'abahutu, baraja mu bakozi ba leta batari bake mu gihugu cose, barabagandagura. Iyo ni isanamu y'ibyo nashikirije mu majambo make. Ibibazo byanyu rero ni ibi: mbega ibi by'amatora byama bitugora, hari ibimenyetso byerekana ko atazogenda neza? Nkayo 1961 byarabonetse, nabivuze mu Gifaransa, ariko mu Kirundi novuga nti hari amacakubiri y'abanyapolitike bamusanga begukira canke bayoboka ivyiyumviro by'abakapitaliste, abandi begukira canke bayoboka ivyiyumviro by'abasosialiste. Mu Kirundi canke mu Burundi bavyita abayoboka umugwi wa Casablanca, abayoboka umugwi wa Monrovia. Abo rero ntibumvikana, nk'uko habaye abifuza kwikukira n'ingoga n'abandi bavuga bati ntiharagera. Ibibazo byanyu birasubira bikagaruka ku kibazo: mbega ibi byabaye dushikiriza nko 1965 ukuri gusohoka kurashobora gufasha abarongoye igihugu ubu gushira imbere gutwara neza no kubahana mu bya politiki, bimwe twita tolerance politique,
twebwe nk'umugwi twishura ego, kuko utamenya ibyabaye ntumenye ibyo ukosora byagoye abandi. Uwifuza kumenya ingene twise ubwicanyi bwo mu 1965 bwahitanye abahutu benshi mu gihugu, abasoda, abajandarume, abadepute, abasenateri, abakozi ba leta, twavuze tuti ico cegeranyo twaragishikirije n'abashinga amateka n'abakenguzamateka, nimurindire tuzogishikirize abatowe n'abenegihugu. Rwagasore yaragandaguwe, hari ibitabo byinshi bimaze kwandikwa n'ababirigi byerekana ababifisemo bose uruhara, baba Barundi, b'abanyamahanga. Iyo ari abanyamahanga, igihugu kiritunganya kikarondera igihe ciza co kubiganira n'abo bose boba bafise uruhara mu kugandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore. Hari ibindi bibazo nka bibiri nokwishura abona bikenewe. Ababona ibikorwa bya CVR uyu mugwi bikabatera ubwoba, bamwe mbere bakavuga bati ubwo CVR nikorera umugwi w'ubwoko umwe. Ikibazo ni byiza kukibaza, ariko ndacishure ntomora. CVR igizwe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. CVR yatowe n'abashinga amateka n'abakenguzamateka, harimo abahutu n'abatutsi n'abatwa. Twatowe kugira ngo dukorere abarundi bose atanumwe dukuyemo. Ikigoye abarundi nakivuze, nuko utanguye gukora ku 65 harabiyumvira yuko ucubayo n'ingoga ugasimbira ku 88 ugasimbira ku 93 utaraheza ibya mbere. Utanguye 72 ukavuga ababikoze n'ababikorewe, haravuga bati muratevye kubera hasohotse ukuri kubishe kumva. Ibyo rero by'ukuri kubishe kumva, mwebwe n'abamenyesha amakuru ndabasabye mu byumve, kujya kuri dusohora kurateye ubwoba, kuraremereye cyane cyane ababikoze bakiriho, kuraremereye cyane cyane abana b'ababikoze batari bazi ko ababyeyi babo bavugwa muri ubwo bwicanyi. Kubera biremereye, kubera ari ukuri, kubera ari ikintu badutumye gukora, ni twumve abo biremereye, tubaho umwanya wo kubyumva kugira ngo tumenye ko ubwo kuri ariko kuzokiza igihugu. Ikibazo ca nyuma nokwishura, mbega muri iyo myaka y'ubwicanyi muhejeje gushikiriza 61, 65 hari abatutsi bagandaguwe, twaberetse amasanamu twita diapo. Mwabonye ko imboneza za mbere z'abahutu zagiye kurwanira kwikukira ku Burundi hanze aribo bagandaguwe. Bagenzi babo mwabonye n'amazina, mwabonye ko babayeho, byerekana yuko ubwicanyi bwarondera butarondera abandi. Uwamuteguye yarazi umugambi ariko arategura. Ega 65 urongoye inama nshingamateka yaragandaguwe, icegera ciwe ca mbere yaragandaguwe, icegera ciwe ca kabiri yaragandaguwe. Mu nama nkenguzamateka byagenze gutyo, bahejeje abo baca baja kuba depute b'abahutu n'abasenateri b'abahutu barabagandagura, haca haba n'ubwicanyi buraba abakozi ba leta mu gihugu. Umunsi hageze kubyita izina, ubwo ruhusha turuhawe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka, tuzobabwira dusonye amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ingene twabyise. Mbega ababitegura barondeye iki? Abategura ubwicanyi barondeye iki? Iki kibazo sinagitebako, ariko ngira nababwire nti mu 65 mu kwezi kw'icumi bavuga ko bashatse gutembagaza umwami Mwambutsa,
nshaka mutahane inkuru ikomeye muzokorerako mwumve ko umwami Mwambutsa yaciye ahunga kandi yahungishijwe n'abaje kwitwa kwa Mutabaye bamucisha muri Kongo aja i Buraya kwiyegezayo guhungirayo. Umushikirangoma wa mbere biha Umuganire Leopold yarakomeretse nawe aja kwivuza mu Bubiligi. Murumva ko igihugu casigaye kidafise umwami akiramuswa, kidafise umushikirangoma wa mbere. Abasigaranye igihugu bitwa Kapitene Michel Micombero na Sibananiye Artemo. Kapitene Micombero ashinzwe igisoda, Sibananiye Artemo ashinzwe ubucamanza, ubutungane. Ibyakurikiye murabizi, baciye babwira umuhungu wa Mwambutsa Karoli Nizeye ati ubwo ntiwokura so wawe ko tutamubona mu gihugu. Arabikora. Haciye amezi 4 n'iminsi 20 asimbira hakurya muri Kongo. Uwo munsi yagarutse, haciye havuka Repubulika ya mbere irongowe na Kapitene Michel Micombero. Tugejeje ngaho birakwiye kumva ko umugambi wateguwe wo gukura ubwami n'uwo kwigizayo abo batifuza ko bo twari igihugu bari kumwe. Ariko akanyuma Abatutsi barapfuye mu 1965. Ego harabapfuye bishwe cyane cyane muri Muramvya ahantu bita Busangana, imitumba yitwa Rusha. Twarakoreye umwaka uheze turaronka n'amazina y'Abatutsi bishwe n'Abahutu kubera n'abategetsi babo bari bizigiye bamaze kumva bapfuye. Haraba n'umurumestre wa kera yitwa Mathias arabagumura, hanyuma Abahutu barica Abatutsi, n'inzu zabo baraziturira. Abasoda baca baraduga baza kwica Abahutu. Abahutu n'Abatutsi bahurira mu kibira guhungirayo, bavuye ku mutumba umwe, ku mitumba imwe, hanyuma bafata ingingo yo gutahira rimwe. I Muramvya, Bugarama, Busangana, Rusha harabaye ubwicanyi bwahitanye Abatutsi 65. Mbere twaragize Imana umwaka uheze, hari umusenyeri Katolika yabuze abavyeyi yaje gutanga intahe muri CVR kubera yabuze abavyeyi. Umusenyeri muramuzi yitwa Musenyeri Barege Sabe. Murakoze.